Uyu munsi ndabazaniye amabanga yose yinyegeje mu gukora screenshot kuri telefone zacu. Ubundi murabizi screenshot ni foto uscreeninga iyi ecran hanyuma ugasanga yibitse muri telefone. Nk'ubu murabona ama screenshot tuba twaragiye turabika muri galeri aho aca agenda aribika. Rero ndabazaniye akantu k'ubwenge, amabanga yinyegeje mu gukora ama screenshot abantu benshi batari bazi ku matelefone ya Tecno. Ni ukuvuga telefone ya Tecno, ikintu ca mbere wamenya izi zisumbuye, akantu ka mbere kinyegeje abantu benshi batari bazi, ufashe intoke zitatu nk'uko, reka ndabereke, tuje nko muri message nk'akaroro ya Rimikashi, nico kintu ngira ndabereke. Dufate turagiye gukora nka screenshot nko ngaha, sivyo? Aha tumaze gukora screen, donc urafata intoke zitatu nk'uko aha kuri ecran, ugatumbeza ku intoke zitatu zose icarimwe, ucugira umanura, ucuba umanure komsa, murabona screenshot iba yibitse. Yes, hanyuma nyimba muri ko murabibona screenshot iramara kanya, muze kuraba ngaha aha kuri screenshot iramara kanya ariho yibereye, iramara kanya ari hiri itari ya register. Wowe rero ibanga rya kabiri ndakuzaniye, uheje kugira screenshot, ariko agafoto kabanza kugumayo hano hepfo, ucuze kagafyonda ko nkuko. Ugafyonzeko ngenda basiguriye rero tuno tuntu two hepfo ingene tugenda turakora utu two hepfo. Urabona aka kantu ka mbere kitwa frame screenshot. Aho ugomba kuyiframinga ushaka kuyizana imeze neza kurya telefone imeze. Ajya amatushe mu mbavu yose ukayashira kuri kadugafyonde ko murabe. Murabona neza yuko ice kuzanira telefone yose ingene imeze. Rero nk'umuntu reka kubaza ngo utunze telefone ubwo kubuhe, urabona ico bimeze fresh, bimera fresh, mu gihe woco kuri kano ka framed, hanyuma ukacumwereka ubwoko bw'iyi telefone, aca yibona no mu mbavu donc na blendage iriko ishikwereka, sinzi ko mubibona. Reka ndagakoreka, murabona ubwa mbere screenshot yari imeze uko, ariko nje nkagafyondako murabona yuko na blendage iriko ica ikwereka. Ako karakantu ka mbere, n'amatushe urabona ikikwereka ingene apanze, na pochette ikikwereka. Yes my people. Hanyuma akantu ka kabiri nako naka, aka n'akantu ka kabiri kinyegeje muri screenshot abantu benshi batari bazi, nako uraza ukagafyondako nkuko. Aka nako kugira ngo urabona nk'aba bantu badandaza amayinite, biba vyiza uje ukabikata kugira ngo ibintu vyawe ntibibone uwo ari we wese, sivyo? Uraje ugakata nka message nkuko. Yes, aka n'akantu ka kabiri. Akantu ka gatatu nako nakabita dulo. Aka kadulo uraza ukagafyondako nkuko, maze nako gafise amabara atandukanye, aya n'amarangi atandukanye, aha hose n'amarangi atandukanye. Igihari aha uraza ukaca ufata nk'ino sorode ukacizimanganya nkuko. Wowe utora irangi ushaka gukoresha iri suku, ukacuza ugasiga, sivyo? Sorode ukayizimanganya. Ikindi naco nino code de transaction si vyiza ko muzoza murayiha abantu, kuko iyi umuhaka ashaka kuyikoresha mu kukwiba amahera yawe. Yes, murabona neza ko akantu k'ubwenge. Kandi urabona n'ifoto wayiscreeninze, aho ushaka kurabona ko ucuzana ukacumweka nka sorode, ukamweka nka sorode. Utu twose n'utuntu ushaka uza ukagira ukuntu nyene, n'utuntu tw'ubwenge urabona tunyegeje muri screenshot, ugaca usanga nyene akantu karatagase. Ndibaza murabibona. Aha umurongo ufata, donc utu tuntu twimpera utu tubiri, aka bene aka kazingi gafata ishusho y'ikintu wari wakoresheje ngaha, komsa. Hanyuma uhejeje ucocenda kuri kano kavi ka hano hepfo. Nutu tuntu rero tw'ubwenge, hanyuma ukaca uduga hariya hejuru aha urabona ahantu hari enregistre aha. Duheje ku ya registre rero ngaha, ana uduza nkino muri galeri, ukacuza nkuko muri album, ukaca uduga hano handitse screenshot. Murabona ya foto twako turagirana ko ariyo yibereye. Yes, inyana dushaka turayiscreeninga tukayibika iriko amantu uzenya y'amatushe, na nyene cha tuduga ino hejuru tukayaregistra, tukandabereke ngiye. Murabona nyene ko kabara akantu gatesa my people.
ariko iza nyene ikafise kose. Ya, nico kigo cy'ubwenge nari nabateguriye. Mubandanye mukubita ki subscribe kuri ya channel yacu ya YouTube, hanyuma musangize abandi zino video kugira ngo hatagira uzicika vuba, tubatemo n'ibindi nitwakwiza 1000 views. Thank you for watching.